Reka dusangire ijambo riri mu gitabo ca Yosuwa igice ca gatandatu. Igice ca gatandatu turahera ku murongo wa mbere. Kandi Yeriko bari biyugaranye bahadadiye kubwo gutinya Abisirayeli, nta warenga irembo kandi nta washika imbere. Uhoraho abarira Yosuwa ati raba ngabuye Yeriko mu maboko yawe, bona umwami waho n'abahizi baho bibishirira. Maze muzenguke ico gisagara mwese ab'ingabo, mukizenguke rimwe rimwe ku munsi kumara iminsi 6. Kandi abahereza indwi baze bajana inzamba ndwi z'amahembe y'imfizi z'intama, bagende imbere y'isandugu, maze ku munsi ugira indwi muze muzenguke ico gisagara ibetangabo ndwi. Kandi abo baherezi baze bagende baravuza izo nzamba. Maze ayo mahembe y'imfizi z'intama niba yavuza ijwi rirandiriye, mukumva ijwi ryayo, abantu bose bace biha akamo icarimwe, maze uruzitiro rw'amabuye rw'ico gisagara ruzoca ruhovokera hasi. Abantu bose bace barengagira, umuntu wese aho yaratumbereye. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Munkundire dufatanye uyu murongo canke kino gice n'igitabo c'Abami wa kabiri igice ca gatandatu. Abami wa kabiri igice ca gatandatu. Umurongo wa 31. Abami wa kabiri igice ca gatandatu umurongo wa 31. Maze aravuga, undi yadere ku murongo wa haruguru gato 30. Maze umwami yumvise uyo mugore yitantamurira ko impuzu ziwe, nuko kiriko rahita ku ruzitiro, abantu baravye babona yambaye amagunira imbere ku mubiri. Maze aravuga ati Elisa mwene Shafati uyu munsi niyirirwa ntamuciye umutwe, Imana irakabimpanira kandi birushirije. Maze kandi Elisa yari yicaye mu nzu yiwe yicaranye n'abashinga ntahe, kandi umwami yaratumye intumwa kuri we. Ariko iyo ntumwa itaramushikira, Elisa abarira abashinga ntahe ati ntimubona ko umwana w'umwicanyi atumye uwo kunca umutwe? Nuko iyo ntumwa niyashika uyugarane, mugumye urugi. None ibirenge vya shebuja ntimwumva ingene byumvikana inyuma yiwe? Akivugana nabo, umwami aramanuka ajiyari, aravuga ati bivyago ko bivuye kuhoraho, hari kindi kizigizigi nkimufise ko? Elisa aramwishura ati nimwumve ijambo ry'Uhoraho, ko niko ragize gwejo nk'aya mango kwirembo ry'Samariya ingero y'ifu igogoretse izobigurwa shekeri imwe, kandi n'ingero zibiri za sayiri zogurwa shekeri imwe nyene. Ariko umugabisha uwo mwami yagenda yegamiye yishura uwo muntu w'Imana ati mbega Uhoraho naho yotobora amadirisha mw'ijuru, ivyo vyoshoboka? Aramwishura ati uzobirabisha amaso ariko ntuzobiryako. Imana idufashe cyane. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Hallelujah. Nkuko mwavyumvise, turagiye gusangira ijambo rivuga yuko kubijanye no guhagarara mu kirengero kubw'igihugu. Imana ihabwe icubahiro. Amen.
haleluya. Guhagarara mu kirengero, hari abahamagariwe guhamagarara mu kirengero, si uwo ari we wese. Imana yahaye iryo bango, Imana ihabwa icubahiro. Amen, haleluya. Aha duce dukwega iri jambo rifatana n'iry'abami n'abaherezi, ikibanza c'abami, ikibanza c'abaherezi. Imana ishimwe cyane. Amen, haleluya. Buri abami sibo bahamagariwe guhagarara mu kirengero, haba namba. Abahamagariwe guhagarara mu kirengero n'abaherezi. Imana ihabwa icubahiro. Amen. Kuko abandi burya abami bo igikorwa cabo bakora, canke abandi bantu bo batanga ibimazi, ariko abaherezi nibo bari bafise ibango ryo gushikanira. Amen, uhoraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ugutanga ari no gushikana. Amen, haleluya. Abaherezi nibo bonyine bari bafise iryo bango ryo gushikana ibimazi imbere y'uhoraho, ariko abami bobo ntibari bafise ubwo burenganzira bwo gushikana ibimazi imbere y'Imana. Amen, haleluya. Kandi abaherezi nibo bari bemerewe yuko bashikira Imana. Haleluya, Imana ihabwa icubahiro. Amen, haleluya. Duca tugaruka tukajana muri no urugendo rwo kuba dufise amasezerano, tukabaho dufite amasezerano, ariko amasezerano akaba ari yayandi tukayakabakaba, tukayabwirwa. Ni imyaka ingana gute muri kino gihugu dufite amasezerano y'Imana? Imana ishimwe cyane. Amen, haleluya. Abitwa ko basumvye imyaka abandi hano, ndazi neza nakekeranya yuko hari isezerano ry'igihugu twakuze twumva, uretse ubutare bwo turiko turumva muri iyi minsi bwo mu Cibitoke, ubutare turiko turumva bwo mu Kirundo, ubutare turiko turumva mu minsi yeze abanyamuyinga. Haleluya. Murabizi ko bahitiye bubaka amazu, bagura n'imiduga myiza, basangana muri iki gisagara, nabo ni vya vuba cyane. Ariko hari undi butare tuzi kandi bwari isezerano kuri kino gihugu. Imana ishimwe cyane. Amen. Hari ubutare bw'imusongati, lonike d'umusongati. Bamwe kumbure jewe abo no basomvye imyaka baba barutse inyuma yiwanje, abarutse mu gihe cy'abandi canke n'abanduta, twakuze tubona twumva ngo indege ihora iguruka ica hejuru y'igihugu iriko iratata ubutare bw'imusongati. Imana ishimwe cyane. Amen, haleluya. Nukuvuga ngo iki? Nukuvuga ngo iyo filo y'iryo buye rinini cyane ry'imusongati, kuva mu myaka yahera n'abakuze inyuma yacu mwagiye mwumva ayo masezerano. Haleluya. Si kuvuga ngo n'amasezerano gusa yo mu kirere, nibifatika. Ibi nibifatika ku gihugu. Imana ishimwe cyane. Igihugu kiba gifise mwe n'ubwo butare, ariko igihugu kigakenda kikaba mu bihugu vya mbere bikenye ariko gitunze. Haleluya. Imana idufashe cyane. Amen, haleluya. Reka tubere turareka iby'i Burundi. Ababanyi bacu bari ngaha hakurya bafise bobo ntibafise gusa amasezerano, no kuvuga ngo twakuze twumva ubutare bwabo babwimba, ariko ugasanga abanyagihugu babo n'abantu bakenye nkabo. Imana idufashe cyane. Amen, haleluya. Hako ubwo butunzi butungisha abanyagihugu babo, ahubwo bugahinduka isoko y'ingorane n'ivyago. Aba muri Est du Congo ugira ngo ikindi bariko barazira n'ubutunzi bwabo, n'ubutunzi bafise. Haleluya.
Imana idufashe cyane. None gute ubwo butunzi buri buhinduke isoko y'ingorane? Kuko ahandi icyitwa ubutunzi bashima Imana, bakavuga ngo Mana turagushima yuko haleluya ejo bajya bashikiwe, nanje ejo njenzo banashikiwe. Ariko aho gushikirwa ugasanga bwa butunzi abandi bose ubutunzi bw'igihugu cyabo baheza bakabuprofita, ariko abandi namarira n'uguhunga n'urupfu ruri kurabashikira kubera ico bakijije. Imana idufashe cyane. Amen. Haleluya. Nukuvuga iki? Nukuvuga yuko hari ikintu kibuze cyuko izi ntambara hari kiriko kirabikwega, izi ntambara hari kiriko kirabihamagara, izi ntambara hari kiriko kiratuma abanyagihugu badashobora gushikira ico bategereza gushikira. Amen. Haleluya. 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 Aya marira ko mbona aho nyene hari ubutunzi, abari ku bubenefisi hako ba ubenefisi bariko barahunga hahandi hari ubutunzi bwabo, bari mu marira. Imana idufashe cyane. Ninde wo guhoza ayo marira? Niki cyotuma aya marira haleluya ahagarara? Reka tubandanye. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Umwami w'Isamariya aho duje gusoma habaye ikibazo kirabaye, habaye inzara, ariko kandi inyinshi ihari. Abantu bishwe n'inzara ariko inyinshi ihari. Haleluya. Amen. Gushikaho umwami ivyago bimushikiye, aho abamama basigaye barya abana babo, pourtant inyinshi irahari. Amen. Haleluya. Pourtant inyinshi irahari. Pourtant mu gihugu hari umuntu aryamye ngaho ari mu gipindi, ari kwirigara, afise inyishu. Umwami none iyi nyishu Elisa ayikuye. Elisa iyi nyishu ayikuye. Komana umwami bamaze kumubwira iki kibazo kiremere yuko baraye bariye umwana kubw'inzara, kandi bariye umwana kandi inyishu ihari. Hari umuntu afite inyishu mu gihugu, hari umuntu aryamanye inyishu ku gihugu. Umwami avyumvise haravuga ngo no, muri iki gihugu hari umuntu afise inyishu ariko kandi atari karayitanga. Hari umuntu afise inyishu ariko inyishu afise yayugaranye, inyishu afise yayihambye, inyishu afise nayo ariko aratanga kugira ngo dutabare. Umwami nta nyishu afise. Haleluya. Ufise inyishu ni Elisa, kuko igihe umwami aje kugira ngo uyu munsi Elisa karara Imana yakebimanira, igihe yaza kuri Elisa yarabimenye. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Igihe umwami atumye iyi ntumwa itaranamushikira, Elisa arabimenya. Elisa amenya ibyo abandi batariko baramenya. Elisa yumva ibyo abandi batariko barumva, kuko Elisa ngo murumva ibi birenge by'umwami. Yumva ibyo abandi batariko barumva, yumva ibyo abo bicaranye batariko barumva. Haleluya. Haleluya. Igihe umwami yashika aje kumubwira icyo kibazo, none iyi nyishu Elisa yikuye he? Guca avuga ati muranyumva neza inyuma? Oya, reka ngabanyishwe. Amen. Haleluya. Amen. None iyi nyishu Elisa ayikuye he? Umuca munyumva neza? Amen. Haleluya. Iyi nyishu ariko ninavuga ko cyane naco bica bibiye ibyo nashaka gutanga. Haleluya. Amen. Elisa aravuga ngo ejo nkaya mangu
ejo nk'aya mango ifi igogoretse, kandi abivuze avec assurance. Amen. Ndabivuze muri confusion, ndabivuze atazi neza, arumva neza, aravuga ngo ejo nk'aya mango ifi igogoretse izo bigugwa shekeri. Wagenda yegamiye, umwami yagenda yegamiye, avuga ngo ati ngo nta Imana yotobora amadirisha yo mu ijuru, ibyo ntibizokunda. Elisa aramubwira ati umvirize, haleluya, uzobibonesha amaso ariko ntuzobiryako. Kuko iyo batarafise cette assurance, uyu muntu apinze ibyo avuze kandi afatiye kuri logique, afatiye kubifadika, tumaze imyaka, tumaze igihe, urabona ngo binzejo nunatanze n'ukwezi, nunatanze n'amezi 3, nunavuze ngo muri iyi minsi imvura izogwa, turime tuzoze twimbure, haleluya. Ariko ibi bivuye hehe? Uravuze ngo ejo nk'aya mango. Reka ndakubwira, uyavuze ngo ejo nk'aya mango aduze kuri rwa rugezo rumwe Mose yari ariko igihe bari mu bugaragwa, Imana yagabura Abisirayeli imbaho, haleluya. Elisa aduze kuri uru rugezo, nanyambwira ishengero, haleluya, hari urugezo dukwiye kudugako kugira ngo tubinyishe, kugira ngo duhagarare mu kirengero, haleluya, haleluya, haleluya. Elisa napfuye kubivuga, hari urundi rugezo yaduzeko, iriya inotro dimanche itashikako n'uwo ari we wese. Imana itageneye bose, ariko yageneye ishengero ryayo Abeli, haleluya. Bibiliya ivuga mu gitabo cy'imigani cyangwa cya Zaburi, avuga abera bo mw'isi nibo ntore nezerwa bonyene. Amen, haleluya, haleluya. Nyemera ndakubwira, urabizi ko tugendana inyishu z'abandi ariko kandi tutariko turatanga, tugendana inyishu tutariko turatanga. Hari igihe bikenerwa yuko Imana, abigishwa ba Yesu, irafari yuko baba persekute kugira ngo bashobore gushika iyo bategerezwa gushika, kuko bari batanguye kuzunguruka Yerusalemu, kwigumira basangira imikate, basangira ibyo kurya. Irafari ko Stefano yicwa, Filipo abone kuje Samariya. Filipo niyagiye Samariya kuko yarakuze kuguma i Yerusalemu. Yesu yarabizi neza, yarababwiye umvirize ngo muzoba ivyabo, haleluya, i Yerusalemu. Burya persecution, guhamwa, burya byazanye ishengero ikintu gikomeye, haleluya. Buriya Petero yari kuja kwa Korneliyo, yabatari hari hamwa. Ihamwa ryabaye kuri Paulo ryatumye ubutumwa bwiza bushikaho bwashitse uyu munsi, haleluya. Ahandi hari igihe tuba ahantu tutazi icyo dufise turiko turatanga, hari igihe Imana igutangisha ibyo ufise kuko wase kubitanga, ikabigutangisha ku nguvu, haleluya, kugira ngo abana b'Imana, ab'Imana yashize ku nzira yawe, ufite inyishu ubone kwironka, haleluya, 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 haleluya. Iyo abana b'Imana atabibazo bihari, turasinzira. Tinone yo sengesho ntajya ndakubwiye kandi simbandanya, nagira mbandandirize, ariko nagira ndakubwire ngo niturindira igihe cy'ihamwa, niturindira igihe cy'ingorane kugira ngo dutange ico twategerezwa gutanga. Ifigogoretse, Elisa aravuga ngo ejo izobihari, ejo izobihari, haleluya. Nuvuga ngo nous avons une solution, muga tutariko turatanga. Solution ifiswe n'aba Elisa,
solution ku gihugu. Igihugu ufise inyishu yacu numwe gusa, ni Elisi, ariko kandi atari karatanga inyishu. Cyo gituma tugomba guhagarara mu kirengero. Amen, haleluya. Igihe cyo guhagarara mu kirengero, ndagiye kuvuga ku bintu bishika nka bibiri. Icya mbere, kugira amaso abona. Icya kabiri, kugira amatwi yumva, kugira ngo twumvishwe iby'Imana. Haleluya. Abandi Yesu yabavuze ko ngo bafise amaso yo kubona ariko ntibabona, bafise amatwi yo kumva ariko Imana ntiyabahaye cette capacity yo kumva. Cyo gituma Paulo yongera akagaruka akandikira Abanyefeso mu gice cya mbere ngo ndabasenge ngo Imana y'umwami wacu ibaha amaso y'imitima yanyu yihweze. Haleluya. Amaso y'imitima yacu yihweze. Ibi yabivuga byivuga ko nuko yari yarabonye ibyo Imana yagiye ikora. Muvyibuke Imana imutumye Filipi Makedoniya, ngo abona umuntu w'i Makedoniya amuhamagara ati nuze udutabara. Abatabara kubiki? Abatabara imwemu yari yugarije Makedoniya. Hari imwemu yari yugaye ikirere cy'i Makedoniya. Icyo gihe Paulo mu ndoto abona Imana imubwira ngo imwereka, abona umuntu amuhamagara ngo aje i Makedoniya. Icyo gihe ntiyabona nk'indoto gusa, atahura ibanga yuko Imana imudungitse gutabara ab'i Makedoniya, atabara ifise. Haleluya. Ataragenda ntiyari bwamenye icyo Imana imutumye abikwiye kumutabarako, ariko amaze gushikayo ngo atanguye kuvuga ubutumwa bwiza, haba umugore yiyoberanije ngo arabakurikira. Uyu nawe yari umugore w'umunyamarebe, yari umugore w'umupfumukazi, yaraboshwe akoreshwa n'abadayimoni. ngo ariko aragenda, iyi mwami yiyoberanye. Uyu mugore agenda asemerera inyuma yabo, aravuga ngo aba ni abantu b'Imana mubumvire, aba ni abantu b'Imana mubumvire. Ariko Paulo agejeje hagati igikorwa yumva aradundumuwe n'iryo jwi. Haleluya. Imana imwereka iyo mwami iriko irakora iyo ariyo. Cyo gihe Paulo arahindukira akangamira ya mwebwe uvirize. Haleluya. Nguyu mugore Bibiliya avuga ngo yarafise bashebuja, yaratungishije. Aba bashebuja yaratungishije, ni ukuvuga yuko ubutunzi bw'iki gisagara bwari mu minwe yiwe, bwari boshwe n'uyu mugore. Yaravize kandi ngo Paulo ngo amaze kukemera iyi mpema, imaze kumurekura, niki cyabaye? Twavuze yuko tugomba guhagarara mu kirengero cy'igihugu. Amen, haleluya, haleluya. Nous devons nous tenir à la brèche de ce pays. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Cyo gihe ngo yarafise bashebuja akagwi, un petit cercle yabo bari bafise ubwo butunzi bw'igihugu. Haleluya. Amen. Nous voyons ngo l'économie du pays yari ifise hari abantu bake bayifise. Abana cette économie du pays, les finances du pays zari zifiswe n'akagwi kamwe gatoyi cyane, kuko vyagaruka erega ndakubwira hari mwembi bo igisagara yugariza igisagara. Nicyo gituma ige ngana ahanda hagaruka ndaza kuhagaruka yagutahure ibibanga. Haleluya. By'urufunguruzo ibyo tugomba gusambura kugira ngo ibintu bihinduke. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Igihe Mose andagaruka, igihe Mose Imana imutumye muri Egiputa, icyambere cyamusanganiye
Farawo ngo ukora ikimenyetso ikihe kinyereka yuko ari Imana yagutumye. Ego ivyo bitangaza vyawe. Haleluya. Mose aramubwira ngo haleluya, uwore nto yantumye. Unambwe ati none ikimenyetso ukora nikihe? Afata inkoni yiyo muri ayo makuru murayasi. Ariko nico ngomba kukwerekana iki. Farawo ntiyazana nawe inkoni yiwe. Haleluya. Acahamagara nde? Acahamagara abanyamareba. Abo ryo baza imbere. Haleluya. Abanyamareba ntihamagara ingabo z'igihugu, ntihamagara chef d'état-major, ntihamagara uwundi wari we wese, ahamagara abanyamareba. Nukuvuga ngo bano banyamareba Farawo yari yikozeko nizo nkomezi ziwe, nibwo bushobozi bwiwe, niyo yavoma inkomezi, niyo hari soko ryiwe ry'inkomezi. Ico gihe abahamagaye amakuru murayazi nuko inkoni ya Mose yahindutse inzoka imira izindi zose. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndiko ndavuga iki hano? Ndiko ndavuga ngo iyi couverture spirituelle, iyi couverture spirituelle ari inkomezi mu buryo bw'imwemo kandi bugaruka bukaba inkomezi no ku buryo physique, mu buryo bugaragara. Haleluya. Nihe Farawo yavoma inkomezi ziwe, yavoma inkomezi mu banyamareba. Naba batunzi nuvuga ngo nimba ariho avomamwo inkomezi, nuvuga ngo nibo bategeka, nibo bespira Farawo. Haleluya. Haleluya. Arebe Mose atarakubita hasi iyi source d'inspiration ya Farawo, Abisirayeli bava muri Egiputa. Ndakurahiye abanyamareba ba Farawo bataraneshwa, Isirayeli ntibohoka. Abisirayeli bava muri Egiputa. Umvirize, Imana yarabwiye Mose, haleluya, ngo ngiye gucira kwiteka Imana zo muri Egiputa. Batarakubitwa hasi, Isirayeli nitabawe. Abanyamareba batarakubitwa hasi, haleluya, Mose nasubira inyuma, yije ariko nasubira inyuma. Haleluya. Nukuvuga iki? Iruhande yuko bano b'Abanyegiputa bakoresha nabi aba b'Isirayeli, siba bavyituma, ni zimwe muzamenya igihe. Reka ndakubwira, haleluya, izo mwemu zirapalpa igihe, ziramenya igihe ingene kiriko kiragenda, ziramenya igihe cyawe. Zishobora kutamenya umunsi bw'igihe Mose yaragiye kuvuka, l'homme dangereux pour l'Égypte. Haleluya. Izi mwemu zarabimenye, ziravuga ngo uyu muntu c'est très dangereux, akwiye gupfa, nakwiye kuba. Ariko Imana uwo imenya ingene murinda. Haleluya. Amen. Haleluya. Ibihe byawe bigiye gushika, umwasi agerageza, abadayimoni mwene woshikirere igerageza kugira ngo yugarikire bikukoreramo, kuko kubohoka ico kirere ivyawe, haleluya, nibitegeza kubohoka, kuko ivyawe niyo vyabohoka tu es dangereux. Nukuvuga iki? Turi kuri ring, haleluya, turi kuri champ de bataille, uvyemera utavyemera. Haleluya. Umwe Serugio Paulo ngeso mu byakozwe n'intumwa, wa wundi Serugio Paulo yagenda yegamiye, wa wundi yitwa Eruma. Imana imutumye Paulo kuja kuvuga ubutumwa bw'isi, ngo uyu Eruma ngo agerageza gucuvya, haleluya, ngo Serugio Paulo shegera cy'umwami, ngo agerageza kumucuvya. Umvirize,
ngo yari umunyamareba. Uyu Eluma yarikeye haleluya uwaseruye Pawulo yagenda yegamiye ariko umviriza haleluya Pawulo amaze kubona ingene uwariko arasamaza icegera cy'umwami kuko Imana yari yabatumye muri icyo gisagara. Ni kuvuga iki? Ni kuvuga ngo swat Pawulo arakubita hasi uwo munyamareba cyangwa arananirwa. Ikindi uyu munyamareba ni umwami agenda yegamiye, niwe ari mu gutwi k'umwami, c'est lui sa source d'inspiration, niwe amubwira, niwe avugana nawe. Ni kuvuga ngo impweme iri kuri uyu munyamareba niyitwikiriye, niyibosha umwami, niyibosha amaboko y'umwami, ntacakora uyu munyamareba atembeye atuguruye. Muri make niwe afite urufunguzo rw'igihugu. Umunyamareba niwe afite urufunguzo rw'igihugu, niwe yugara, niwe yugurura. Haleluya, 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 haleluya. Ni kuvuga iki? Aha rero ni ikibazo cy'uko bagwanira runo rufunguruzo. Ninde atahukana runo rufunguruzo? Amen. Ninde wo gutwara runo rufunguruzo kugira ngo Pawulo yemererwa gukorera muri icyo kirere? Nuko runo rufunguruzo Eluma afise, haleluya, kugira ngo Eluma ave mu gutwi k'umwami. Amen, haleluya. Pastor Makaka na Pastor Eric ngo hano, Imana ishimwe cyane. Uyu nashoboka kwegamira uyu niwe yo kwegamira uyu. Amen, pour assurer sa protection. Amen, haleluya. Ndakwitiza no musi ndakwite Eluma ariko bica biherera hano nyene gusa. Tekereza. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Amen. Igihe Pawulo atakura Eluma iruhande ya Sergio Pawulo, amen, ntibikunda. Ategerezwa mu buryo spirituel, mu buryo bw'imweme. Urufunguruzo rw'iki gisagara, urufunguruzo rw'umwami rw'icegera cy'umwami, haleluya, rufiswe na Eluma. Niwe yegamiye, niwe nkomezi ziwe, haleluya. Kugira ngo rero uyu Pawulo ashobora gushikira Sergio Pawulo, bisaba yuko asita. Ntivyoroshe, murabibona, haleluya. Uyu musozi ntivyoroshe kuwusenyura. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Urenda musaba yiyoroshe kugira ngo bikunde exercice y'uyu munsi kunde. Imana ishimwe cyane, haleluya. Urufunguzo rwa kino gisagara nabwo rufiswe na Sergio Pawulo, rufiswe n'uyu, kuko niwe source d'inspiration. Amen, haleluya. Niwe amubwira amabanga, niwe amubwira ivyo yeretswe, niwe amubwira ivyo yahishuriwe. Munavyibuka, haleluya, igihe Nebukadineza yigeze kugira indoto, abambere yahamagaye abantu abapfumu n'abanyamareba. Gutese umwami yarose isigu, yarose yerekwa indoto. Hari ibyo yabwiwe mugabo ntavyumva. Mugabo yabwiwe iki? Yabwiwe amabanga y'igihugu. Nebukadineza abwiwe amabanga y'igihugu, akeneye, haleluya, abitwa ko bavugana n'Imana, abitwa ko bavuga bakorera mu isi y'imweme, abitwa ko baganje ikirere. Abaye batarakubitwa hasi, Badaniyeli baguma bari chini ya ulinzi. Badaniyeli nibashikirwa, irafari yuko bananirwa, babanyamareba, babapfumu bananirwa. Daniyeli tuhaka tugende tubwira Imana. Bamaze kuronka indoto umwami yahawe, haleluya, abanyamareba baca baramanugwa. Pawulo, Daniyeli aca yegera umwami, haleluya, baba ikibanza baragitaka.
biraje. Reka ndakubwira, ubu nibwo buryo bw'uko twegukira urufunguruzo rwacu, amarembo yacu. Abera nibo none nezerwa bonyine. Aba banyamare urambabarira n'ukuri. Haleluya. Igihe cy'aba Daniyeli, kubera yuko nibo bamaze igihe batwara igihugu, bespiri igihugu, umwami kimugoye abaza bano niba yirosusamo. Igihe ba Daniyeli bahageze, baca bugara ikirere cyabo. Haleluya, nimwabyumvise. Haleluya. Urabizi, duhamagara kugaza ikirere cyabo. Duhamagara kugaza ikirere cyabo. Ndagenda mvanga amadosi ku musozi Karumeli. Eliya yugaza ikirere cy'abanyamareba. Barahamagara ikirere kirugaye. Ikirere kirugaye, ariko Eliya amaze guhamagara umuruka amanuka ijuru rikuguruka. Haleluya. Abantu bose bari mu ruhande rw'abakamenye bose baca barimuka, bava mu ruhande rw'abakamenye bimukira mu ruhande rwa Eliya. Baca baravuga ngo ubiriza declaration y'isoko uwo munsi. Haleluya. Ini declaration conjointe ngo uhoraho niwe Mana. Uhoraho niwe Mana. Ibiri aya majambo asohotse gute? Asohotse kuko ikirere cy'abakamenyi cy'abanyamareba cyugawe, cyakubiswe hasi. Gikubiswe hasi na wawu afise impwemu z'Imana. Haleluya. Amen. Haleluya. 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 Urabizi, hano ini position y'ishengero iri hasi, ariko uyu munsi kuye kuduga hejuru. Position y'ishengero, erega niba bahereza imbere y'Imana. Niba bahereza imbere y'Imana, yemwe baherezi, reka dukanguke duhagarare à la brèche. Amen. Haleluya. Umviriza, ngaruke kwa Eruma na Serugio Paulo. Igihe Paulo yuzuye mwemuye, ngo abigishwa buzuye mwemuye, babwira ikirema ngo haguruka. Amakuru aca kwira i Yerusalemu. Ikirere cy'i Yerusalemu gice gitangura guhungabana mu idarapo y'Imana. Haleluya. 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 Igihe ikirema kihagurutse, imwemu yari kiboshe igiye kuye, jogi amakuru yaciye kwira ngo Paulo ngo yavuze ngo mu izina rya Yesu Umunyanazareti umwe yapfuye. Haleluya. Izina rya Yesu ricari kwira mu gisagara cyose. Reka izina rya Yesu rikwire mu gisagara cyose. Bisigura ngo c'était le réveil. C'était le réveil. Haleluya. Byari kanguru. Bene data byari kanguru. Aho baca wose ngo mwumvise. Urabizi ko munsi haciye yana 5,000 nimba atari 3,000 kimwe muri ivyo. Haleluya. Amen. Haleluya. Vous vous représentez 3,000 personnes dans une petite ville. Bakijijwe musum 3,000. Nagenda kubwira ngo bice bica ku marezo sociaux yose. Tous les réseaux sociaux. Zos. Instagram, TikTok, izinizi. Haleluya. Ndiko ndavuga za zindi zishashe. Za Facebook babango zirashaje, na YouTube zirashaje, zimeze cyo kimwe na WhatsApp. Haleluya. Uyu nyene nazivuge. Haleluya. Haleluya.
nzanze utansumvya byinshi muri iki gihe. Oh haleluya. Garukana igihe Paulo ahanye igihe Eluma ariko aracuvya ariko aruganuma amatwi yaserugiye Paulo ayuga undi aravuga ati ngaha rero hatse gukora autority twahawe ububasha bwo gukandagira inzoka na scorpion nubwo kunesha ubushobozi bwa wa mwasi bwose. Acara muraba neza ngo kuvisa ugitangure guhuma mugabo siko bigenda wewe. Imana ishimwe cyane. Amen. Ati ugira uhume ntuzosubira kubona izuba. Ubwo nyene haleluya bica biba instantanément. Umviriza instantanément. Imana ishimwe cyane. Vyagenze gute? Batanguye kubona Eluma atanguye kwihanagura mu maso kuko niyo ari karabona vy'ukuri. Atanguye kubona ivyijiji atanguye kugira gutya ahanagura. Haleluya. Oh atangura kwikofora agira gutya agira gutya agira gutya ko nabona agira gutya ibi ni biki agira gutya uko agira gutya ndiko ahuma gusumba reka ndakubwire harageze ko abanyamareba bahuma amaso yacu abona nukuri amaso yabera ategerezwa gukanguka ategerezwa kubona shenge rutegerezwa kuva mu itiro kugira ngo duhagarare mu kirenge. Ntidushobora kunyaga iminyago. Haleluya. Iminyago Eluma bafashe tutarashobora gukora mu bushobozi burengeye ubwabo. Umviriza, c'est une autre puissance, c'est une autre force. La force diabolique, c'est une force mwene data. Haleluya. Nibigarukira gusa kuri rya jambo rivuga ngo uyu muntu ari muri Kristo Yesu ahindutse icyaremwe gishasha. C'est pas vrai. Dutegeza kuduga ahandi hantu. Kubera iki Daniel asabwe gusenga iminsi 21 kuwa 21 ariho yishuriwe. N'est-ce pas un effort qui n'est pas non seulement physique mais aussi un effort spirituel. Gutebera mu masengesho kubaka impemu y'amasengesho bene data twubaka impemu y'amasengesho. Haleluya. Kuko uko tubaka boba hari ibyo bariko barubaka iyo bakinda hari ibyo bariko barubaka iyo batanga ibimaze hari ibyo bariko barubaka. Haleluya. Umviriza twenye turi muri competition nabo ariko hari icyo duhamagarirwa gukora. Yesu arabwira abigishwa ngo muzohabwa ubushobozi mwe muyeraniye abazako. Yaraje kwaciye iminsi ngayo. Ibaza ko yabaje haciye umunsi. Oya barasense buke barasubira ngo ku munsi wa 40 niho mwembu yera yamanuka. Haleluya. Amen. Bariko barasenga. Imana ishimwe cyane. Reka nababwire bene data turakeneye kubaka impemu y'amasengesho. Turakeneye gutebera mu bwiza bw'Imana. Mose yahawe ivyagezwe. Haleluya. Yabikuye hehe? Yabikuye ku musozi w'Imana. Yatebeye mu masengesho. Haleluya. Yesu yahawe abigishwa yatebeye mu masengesho. Niho yahabwa amazina, niho yabwigwa. Haleluya. Reka ndababwire iyo turiko turubaka igicaniro cy'amasengesho hari ibindi bicaniro bisambuka kandi uravyumva mu buryo bw'imhemu. Urumva ikirere cyahindutse, urumva ubwiza bw'Imana, urumva ishurirwa, urumva umunezero w'agakiza. Kumva umunezero w'agakiza niki? Kumva umunezero w'agakiza hari ibyagiye bisambuka. Hari kirere cyuguruka. Haleluya. Reka merayeze kano karorero. Paulo amaze kuvuga ngo ugira uwume ubwo nyene bica biraba. Ikibanza cya Eluma kiba kirahavuye. Subira mu kibanza wewe. Haleluya.
acaba mu gutwi kwa Serugio Paulo. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Nukuvuga ngo désormais nibasigaye arongoye Serugio Paulo. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Nukuvuga ngo ikirere kiba kirahindutse. Ikirere kiba kirahindutse. Kubera iki? Hari igicaniro cyasambutse. Hari ikirere cy'abanyamareba cyasambutse. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Hari ikirere cy'abanyamareba cyamaze gusambuka. Ico kirere cyasambutse, nyemera ndakubwire mwene data, Imana ihabwa icubahiro. Uzobona abahambaye baza kukubaza. Uzobona abakomeye baza kukubaza. Hallelujah. Ico gihe ishengero ry'Imana rironka ikibanza. Rigira ikibanza. Oh hallelujah. Imana ihabwa icubahiro. Umviriza ndakubwire, ibintu bitangura kubohoka mu gihugu. Ibintu bitangura kubohoka mu gihugu. Ngaruke kuri ya nkuru ya wa munyamareba. Igihe Paulo yari yatumwe i Filipi yaje Makedoniya. Ico gihe ngo ujya mupfumukazi, Paulo amaze kumubwira ngo amaze gukankamira impembe ngo bashebuja. Hallelujah. Aba bashebuja si wewe, isubire mu kibanza nawe. Imana ishimwe cyane. Aba bashebuja bari mu bakomera amashi. Hallelujah. Aba bashebuja bari bafashe l'économie du pays ngo babona inyungu zabo ziraheze. Kubera iki? Wa wundi yarafashe ubutunzi bw'igihugu akubiswe hasi. Yamwemu yamareba yariboshe ubutunzi bw'igihugu ibikubiswe hasi. Nuvuga ngo ubutunzi nabwo bukiri ku bantu bamwe kuri poignée de gens. No, ubutunzi buce busanzara mu gihugu, buce bushikira n'abandi. Erega hari igihe ibyawe bizibigwa n'abanyamareba. Hari ibyawe bivitswe n'abanyamareba bategerezwa kubirekura. Niba byumvise. Hallelujah. 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 Ubiriza bwira mugenzi wawe tubategerezwa kubirekura. Bategerezwa kubirekura. Urazi igituma bategerezwa kubirekura? Oh hallelujah. Igihe Yakobo yari kwa Labani, Yakobo ahageze, hariho urugezo Labani yari kakorerako rw'ibintu bye nyene bigwira. Ariko Yakobo ahageze ngo bica birigwiza cyane. Ivyo vyigwice cyane ni vya Labani canke ni vya Yakobo? Ibi vyigwice, ibi vyongeyeko, none ni vya Labani canke ni vya Yakobo? Bene data, entre nous abiza amategeko, Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Vyoba ari vya Labani canke vya Yakobo? Ni vya Yakobo nukuri kose. Amen. La preuve nuko Labani yaramubwiye ngo kuvugezi wanje, mwana wa mushikanje, ibintu vyarongerekanye. Kandi rero sinifuza kukugunga. Reka ducane, reka tuvugane, reka duhane kontra. Hallelujah. Amen. Ubu izizovuka mu mikuku yanje zizoba zifise iribara ni gwawe. Hallelujah. Amen. Ariko uwo munsi iryo joro nyene abamayeri Labani carasobanura zose izifise ryabara. Izo yibaza ko zizovyara ryabara acara zisobanura zose. Umunyamugisha uwo bariko aravomako mugabo atagirana agace na gatoyi. Ya Labani na bene Labani bavuga ngo Yakobo sha yatubereye umugisha, mugabo ibintu vyaragwiriye iwacu kubwa Yakobo. Ariko ntagira namba. Yakobo yaraba
uwo bariko baravuga bene Labani ni umunyamugisha, ariko mu rugo iwe nta mugisha uhari. Umugisha uva muri we uvomerera abandi. Hari abantu tubayeho, hari abantu mubayeho, abantu barakwitegereza, ni umunyamugisha. Abantu barakuvomye ko bo baragenda bashika kure cyane, ariko kiri hahandi wewe uguma hahandi ukitegereza ukavuga uti Imana gute nguma hahandi. Harabigiye ku birenge byanje bageze kure cyane, harabona bereye umugisha iyo bageze Mana. Akoze b'Imana kwesanga wabereye umugisha abanyeshengero bageze kure cyane, ariko wewe urindira ko baguhezagira. Ikoti wambara niyo baguhezagije, ikirato wambaye nico baguhezagije. Ntushobora kwigurira ikoti, costume nziza, ariko abo wagiriye abakuvomye ko bigura amakoti meza, bigura imiduga myiza, bageze kure cyane. Wewe bavomye ko, n'ikirato wambara na minervari y'abana urindira ko barinda kuyigutangira abandi bakuvomye ko, abana baho mashuri meza cyane bavomye kuri wewe. Rabizi ngiye kico dukeneye kubohoka, dukeneye kubwira Imana ngo ndarusha ko mbera umugisha abandi, ndarusha ko ngaruka Mana akaba uyu munsi nambikwa, ngaburirwa, nashobora kwigaburira, nashobora kwiyambika. Abamvomye ko Yakobo we bene Labani bageze kure, urakizungurukako, uracari hahandi nivyo bategereza kuronka. Barasobanuye co gikorwa c'umwasi, abo uba uwo bavomako wowe ukaguma hahandi. Urabizi icambere hari igihe tunezererwa ivyo n'ukuri kose, washengira ntaho umuntu uti yo ikoti niyo bamezagije, ariko se nta soni ufise ngo ikirato nico bamezagije, aho nta soni ufise. na revolte iri muri wewe, reka ndakubwira, harageze kutugira agashavu nk'aka Yakobo uwo munsi acagira agashavu, aravuga ngo no, haleluya, arabwira Imana ababaye, haleluya. Yakobo ababaye avuga ngo witegereje bino bintu, wabonye bino bintu. Acarasenga ngo agize guki, yumva Imana iramubwiye. Amen, haleluya. Imana iramubwira ngo Yakobo, harageze kutabandanya ubera umugisha abandi, harageze kutabandanya ubisoko ritemba rivomerera abandi, harageze ko wivomerera. Haleluya. Niryo joro Imana yaciye imuhiyerekwa, imubwira iki? Imuha ikintu atokwiyumviriye, imuha une révélation, imuha iyerekwa atofuye yiyumviriye. Ngo agize gutya, Imana iramubwira ngo genda uca inkoni z'imirebene, ngo azici. Imana iramubwira ingene agomba kubigenza, ngo inka imikuku izoza kwima, haleluya, izoza kunywa amazi, hageze kuzima uheze ufate za nkoni waciye kwa mabara ushaka. Amen. Hageze ko zivyara, zizoheza zivyara iri bara nyene. Nukuvuga iki? Hariyo une dimension spirituelle. Amen. Umviriza ndakubwire mwene data, hariyo urugezo rwo mu buryo bw'impwemu ugomba kwaccedako,
ugomba kudugako. Yakobo we va ku rugezo rwo hasi. Amen. Hari urugezo. Hallelujah. Akiri kwa Labani icyo gihe batarasobanura, yarakiri kuri runo rugezo rwo kwa Labani hano hasi. Ariko Yakobo, hallelujah, arakeneye kuduga ku rundi rugezo rwo hejuru. Abona ivyo kwa Labani batariko barabona, abona ivyo abahungu ba Labani batabona, kuko iyi experience nayo bafise. Hari urugezo, hari ivyo Imana yabikiye abera. Hari umwandu w'abera. Bene data, hari umwandu w'abera. Hallelujah. Hari umwandu w'abera. Hari igihe tugomba gusangira ibi n'abandi bose. Ibyo abandi bose abandi bariko barasoroma, akabura turondera gusoroma. Aha abandi bose bari muri hallelujah. Muri bwishi aha abandi bose bariko barasoroma, akabura dusoroma. Umviriza ndakubwire mwene data, hallelujah, Abisirayeli ntibasoromye aha abandi bariko barasoroma, bo basoroma ibiva mu ijuru. Urugendo rwose basoromye Imana, abandi batariko barasoromako. Kandi iyo Mana si bose bayironka. Ayandi mahanga ntabwo yaronkako n'Abisirayeli. Imana ishimwe cyane. Hallelujah. Hari umwandu, hari abera, hari isi turuvomako, hari rindi riba. Niryo Yesu abwiye wa mugore w'Umusamariyakazi. Uyu mugore kamwe ngo yo wari kurambwira iriba, hari iriba rya Yakobo. Undi Yesu aramubwira ati yo nyina wanje. Hallelujah. Ya warizo muri ko muravugana, yari guhako kiri kurindi riba rimara inyota. Imana ishimwe cyane. Amen. Yari kuguha kurindi riba. Hari rindi riba abandi batazi. Hari rindi riba Yakobo atavomyeko. Uyu mugore karihaye arirata Yakobo igitangaza. Ariko Yesu aramubwira ngo hari rindi riba utaruzi. Uwo Musa amuhaye kuvoma kuri iryo riba, inyota yaciye. Inyota ntiyashize gusa, amusubiza iteka, amuha agaciro. Imana ishimwe cyane. Amen. Hallelujah. Niko navuga ngo Yakobo ategeza kuva kuri dimension ya Labani n'abahungu ba Labani, ateza kuduga ku yindi dimension, ku rundi rugezo. Hallelujah. Ahabona ivyo bene Labani batariko barabona. Hallelujah. Harageze ko tubona ivyo abandi batabona. Harageze ko tubona ivyo abandi batabona. Harageze ko ishengero ibona ivyo abandi batabona. Ico gihe niyo twatangura kubona ivyo abandi batabona, ntidusubira kwidoga, duca turindira. Kuko abandi bidoga kuko takindi bafise, ariko wowe ni wawe ufise icyo Imana yakweretse yakubwiye, dusubira kwidoga. Imana ishimwe. N'imiburiburi ujyamana isezerano. Amen. Hallelujah. N'imiburiburi ujyamana isezerano. Imana iguhezagire. Hallelujah. Hallelujah. Ngaruke hano aho twasoma. Yosuwa ageze i Yeriko, imbere y'ikibazo gikomeye cyane. Aritegereza Yeriko, impome z'i Yeriko, kavuga ati izi mpome zozo Mana we, hizi mpome turazirengana gute? Uyu ni wa wundi Imana yabwiye, hallelujah, ngo ngira ntangure kugukuza. Uyu ni wa wundi yabwirwa ngo nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe. Mais cela ne suffit pas. Hari igihe tugumana isezerano, tugendana isezerano nkuko nabanye na Mose, ugace wumva uri gitangaza. Hallelujah. Imana ikaguha isezerano ikubwira ngo nzokubwira nka naka, canke hari ikaguha isezerano rikomeye cyane, ariko bagera ahantu ugaca witegeza ugatariko se Mana, ariko warambwiye ivyo ntibihagije. Hallelujah. Amen. Kuba nka Mose Yosuwa arabikorera. Niba vyumvise. Amen.
kuba nka Mose nk'uko nabanye na Mose. Urugezo rwa Mose kugira ngo arushike ararukorera. Amen. Hallelujah. Hari igihe duhabwa isezerano rikomeye cyane ngaca numva umenga nabaye vyo. Wapi? Sivyo? Sivyo mwene data. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hose ndahateba. Yosuwa ari Yeriko, ari imbere y'ikibazo. Urazi icyo akeneye? Akeneye kwegukira Yeriko. Akeneye kwegukira amarembo ye Yeriko. Et pourtant amarembo Yeriko arugaye. Yeriko irugaye. Nta rufunguruzo gugura rushika indani. Bugariye indani. Uracaye. Urinjira gute? Yego Imana yabarungitse kwijira Yeriko. Pourtant Yeriko irugaye. Kandi bugariye indani. Kandi indani hari abahizi b'inkomezi. Mwarababonye. Urahinjira gute? Aha. Hallelujah. Cyo gituma twavuze ngo uyu munsi. Amen. Hallelujah. Nous devons nous tenir à la brèche. Duhagare mu kirengero cy'igihugu. Yosuwa akeneye abantu bari buhagare mu kirengero. Imana ishimwe cyane. Ndibinjira mu gihugu. Yosuwa ari kumwe n'ihanga. Yosuwa ari kumwe n'igihugu. Ategereza kwinjiza Yeriko. Gihugu gitegeza kwinjira Yeriko. Ariko iki gihugu giteza kwinjira Yeriko cugaraniwe inyuma y'igisagara. Kiri inyuma y'igisagara. Isirayeli yose amasezerano y'abarayabona imbere ya, ariko bugaraniwe inyuma yayo. Bugaraniwe inyuma y'amasezerano. Bugaraniwe inyuma ya Yeriko bategerezwa kwinjiramo. Oh hallelujah. None biragenda gute? Abantu bose ko baraba Yosuwa. Tout le monde. Bose. Adefowe ngo iyaba Mose yarakiriho. Yaba Mose yarakiriho. Yari kutwinjiza nawe bikora. Afise umutwaro ukomeye cyane wo kwinjiza abano bantu. Benedata dufite umutwaro ukomeye cyane wo kwinjiza igihugu masezerano yacu. Hallelujah. Umutwaro igikorwa amabanga akomeye cyane afiswe n'ishengero nicyo rifite urufunguruzo. Niko Yesu yabwiye Petero ngo nzogura urufunguruzo rw'ubwami bw'ijuru. Amen. Hallelujah. Ngo kandi kuri iryo shengero ryane amarembo y'ikuzimu nazo rishobora. Oh hallelujah. Amen. Yosuwa akeneye urufunguruzo rumwinjiza Yeriko. Akeneye urufunguruzo kandi yinjiza n'abari inyuma yiwe. Muvyibuka bageze ku kiyaga gitukura. Abisirayeli batakambira Mose. Barondera n'amabuye ngo bayamutere. Baramubwira ngo Mose wadukuye muri Egiputa. Arrange-toi. Abagore bacu n'abana bacu nibapfa imbere yawe. Si wadukuye. Urabizi aho haya amasezerano y'Imana. Uyu munsi ariko rango ariko nivyo watubwiye. Hallelujah. Amen. Yosuwa umviriza. Ari ngaho umutwe yawe utetse yamenetse umutwe yibajije. Azayumva Imana iramubwiye. Hallelujah. Ngo Yosuwa we kuko naho nyene yabironse ari karasenga ari imbere y'Imana. Yumva Imana iramubwiye ngo bwira abaherezi bakuru bari risanduku y'isezerano. Hallelujah. Amen. Kandi mubikore nkuko nababwiye bazunguruka igisagara inshuro zitandatu ku munsi. Ku munsi umwe bazunguruka inshuro imwe. Ku munsi ugira indwi. Hallelujah. Bazunguruka inshuro ndwi baca bihakama. Imana ishimwe cyane. Amen.
Hallelujah. Ninde yo kwiyumviriye cette solution? Qui pouvait en imaginer? Qui? Inde. Yeriko irugaye. Bugariye indani. Uribaza. Urugufunguruza ngo ndibazunguruke. Bazunguruke. Abaherezi. Bikore isanduku iseze. Kubera ikabaherezi. Amen. Abaherezi. Tugarutse mu isezerano ry'Imana. Nibo bari bemerewe kwinjira hera cyane. Aba bategereza kwinjira hera cyane. Hallelujah. Hallelujah. Bamaze kwinjira hera cyane inyishu ya kiboneka. Naba nawe bategereza kugenda bikoye isanduku y'isezerano. Binjire. Hariho bategereza kwinjira. Nyemeye ndakubwira uyu mugoroba hari igihugu kigomba gutabuka ukabona kwinjira. Hari igihugu kigomba kuva imbere yawe. Hari igihugu kigomba gutabuka nicyo Yesu yakoze. Hari hallelujah. Ubiriza abinjiye ubwa mbere Yeriko n'abaherezi. Abashoreye ibirenge byabo muri Yorodani n'abaherezi. Uwundi wese yashoreye ibirenge yaratwawe. Wabipima yaratwawe. Ariko umuherezi ashoreyemo bafise ibanga. Bafise ibanga abandi bose badafise. Oh hallelujah. Bene data. Amasaha aragiye. Turagiye gusenga. Imana ishimwe cyane. Turagiye gusenga. Igihe bariko barazungurukiye ariko hari cyabaye nisiye mpemu. Hallelujah. Hari mwemu yarifutse Yeriko yakubiswe hasi. Hari kirere cy'abanyamareba cyakubiswe hasi. Uyu mugoroba turagomba kubohoza igihugu cyacu. Hallelujah. Hari mwemu y'abanyamareba. Hari mwemu y'amareba turiko tugenda tugwana nayo. Uri kugenda ugwana nayo. Iri kironona ministeri yawe. Iri kironona ibikorwa byawe. Iri kirasambura business yawe. Tino muri business cyane gose. Ministeri yishenge cyane gose. Cyane gose. Hari urugezo, hari mwemu y'ubupfumu, hari mwemu y'amareba. Icyariko kiratoba iministeri ya Paul yari mwemu y'amareba. Niyo yagwanye nayo cyane gusumba. Muri Efeso yagwanye n'imwemu y'abapfumu ba Demetiriyo. Aho yaca wose Paul ikintu yagwana nacyo cyane gikomeye cyane yari mwemu y'abanyamare y'abapfumu. Philip ageze Samari yagwanye n'iki? Yagwanye n'imwemu y'umunyamareba yitwa Simoni. Badaniye i Burundi nta kindi bagwanye naco. Nta kindi bagwanye naco. Kandi igihe cyose bakubita hasi mwemu y'abanyamareba baraduswa. Daniel amaze kugwana n'abapfumu b'i Burundi igihe batuma bamutera mugobo gw'intambwe. Hallelujah. Daniel amaze kunesha iyo mwemu intambwe ntizashoboye kumukorako, ariko ababitumye baguye bace batabwa muri rwa gobo. Daniel nawe acaraduswa. Hallelujah. Hallelujah. Bashaka Meshake na Abedinego icyo bagwanye nacyo yabaye imwemu y'abapfumu b'i Burundi igihe ba Shadraka babateye mugobo muri wa muri rya tanuri. Hallelujah. Hallelujah. Nukuvuga iki? Iyo ni combat spirituel. Ils viennent de remporter. Hallelujah. Bahejeje kunesha imwemu n'aba babikoze babatereye mu muriro. Nibazigiye gusa. Sinzi vocabulaire noronga. Ariko itegereze Shadraka, Meshaki na Abedinego baca baraduzwa. Kuduzwa niki? Baca ngo bahabwa.
kutwara i Babuloni. Imana ishimwe cyane. Bikuvuga ngo nibo bariko barakontrola le monde spirituel. Imana ishimwe cyane. Kuri ba Daniyeli n'aba Shadraka, umwami acaratanga itegeko kuri Shadraka, kuri Daniyeli, avuga kuva uyu munsi abantu bose, haleluya, abantu bose bahagarike gusenga ibigirwamana, basenga Imana ya Daniyeli. Niyo Mana nyamana. Imana ishimwe cyane. Turagiye gusengera ibintu bibiri. Amen. Haleluya. Haleluya. Turagiye gusengera icyo tumaze igihe twidogera. Urabizi icyo tumaze igihe twidogera? C'est l'économie du pays. Iyo nayo hari kibituma imwemo y'abanyamareba. Oh haleluya. Imana ishimwe cyane. Amen. Haleluya. Cyo gituma nyirasaba bana bakoze Imana bari ngaho imbere bashike hano. Turagiye gufata mikrofone twese. Turagiye gusenga. Imana ishimwe cyane. Abaronka mikrofone n'abatazironka. Haleluya. Natwe nk'ishengero duheze duhaguruke ko turagiye gusengera igihugu. Haleluya. Oh haleluya. Katuduza amajwi. Haleluya. Haleluya. Twipositione. Ora baba ishengero turi ijwi ry'ubuhanuzi. Twese nk'ishengero kadusenge dushima Imana ikibanza twahawe nk'abaherezi kandi kugira ngo duhagarare muri autorité twahawe tunezerewe ataboneke atantege nke kugira ngo muri izo nkomezi twahawe tunetralize tuvugishwe iby'ijuru rivugishwa kuri iki gihugu ku miryango yacu muri autorité ububasha n'ubushobozi bw'ijambo twahawe. Mana turagushimiye kwa tugize ishengero, turagushima kwavuze ngo ishengero yubaka amarembo y'ikuzimu ntashobora kuriturukira, ntashobora kuritegeza. Turagushima Mana ko turi ijwi ry'ubuhanuzi muri iki gihugu, turi ijwi ry'ubuhanuzi mu kibano, turi ijwi ry'ubuhanuzi muri iki gisagara, turi ijwi ry'ubuhanuzi muri iyi region, turi ijwi ry'ubucaci muri aka karere, turi ijwi ry'ubuhanuzi muri iki gihugu waduhaye cyitwa Burundi. Natwe turahagaze nk'ishengero, utubabarire igihe cyose twatakaje position yacu, utubabarire igihe cyose twabaye abanebwe, utubabarire igihe cyose twabaye muri distraction tutakaza ikibanza cyacu, utubabarire igihe cyose twasamajwe n'ibitateruza kudusamaza, twasamajwe n'intambara hagati yacu, gusamazwa n'amaprestige, gusamazwa n'ibyubahiro, gusamazwa n'intege nke zituma tudasenga, gusamazwa n'ingabire zacu, utubabarire igihe cyose dusamazwa n'ibyicaro n'amatitre, utubabarire igihe cyose dusamazwa n'ibyo Satana duterera maze tugatakaza ikibanza cyacu n'ishengero. Ariko kuri uyu mugoroba turatahuye, twibukijwe ko turi ba Elisa, twibukijwe ko turi ba Paulo, twibukijwe Mana ko turi abaherezi kugira ngo dufate ikibanza cyacu, twibukijwe ko turi ba Daniyeli, twibukijwe ko impwemu mbi tutazirekera urubuga, impwemu mbi zisambura tutazirekera ikibanza muri iki gihugu cyacu, tutazirekera ikibanza bijyanye na ekonomi y'iki gihugu, mu bijyanye na sante y'iki gihugu. Turahagurutse nk'ishengero mu kibanza cyacu tuvuga ngo ibyabaye birabaye. Turabaherezi, turi ijwi ry'ubuhanuzi, turabaherezi muri iki gihugu. Bavuze ngo Satani ibyo wononye birakwiye, abadayimoni ibyo wononye birakwiye. Turi ishengero, turi ijwi ry'ubuhanuzi, turabahanuzi, turatangaje ibicu bitangaza, turavuze ibicu muri iki gihugu imiryango yacu, izina rya Yesu, izina rya Yesu. Turi ba Elisa, izina rya Yesu. Turi ba Paulo, bacecekesha impwemu mbi zose zidusamaza, zitubwira iby'ibyubahiro, zitubwira ko turi abantu badasanzwe, ariko kandi abantu bariko barapfa, abantu bariko barahona. Izina rya
Yesu turahagaze mu kibanza cyacu ishengero turahagaze tutaneshwa ishengero turahagaze dutangaza impanguro ishengero turahagaze dutangaza iby'ijuru bitangaza izina rya Yesu izina rya turi fier yo kuba ishengero ritaneshwa ishengero abadayimoni badatumbera ishengero rinesha ishengero rivuga iby'ijuru rivuga izina rya Yesu warakoze Yesu kutwubaka urakoze kongera kutwubaka urakoze kongera kuduhagurutsa ishengero rinesha ishengero ritangaza intsinzi rikangura muri iki gihugu amen amen turagukomeye amashyi